anye kugira ubashe kunsigurira ubashe gusigurira n'abakunzi ba INYISHU media gute umukobwa ashobora gutera inda umuhungu gute umuhungu akundana n'umukobwa akaba ari watwara inda. Emwe ngo n'urusaku kabisa ni saku subizeho mwakuye. Abakobwa bo muri kino gisagara musigaye muroga cyane. Ivy'uburozi navyo bije gute? Jivyo vy'uburozi ntavyo nzi twe Jesse ndoga kandi koze kubera niwe yiyotsa usanga ibyo yiyumviriye atari byo none kugira mu mubaze ngo afise imbanyi yababajije ingene byagenze cyane twega ahubwo twumvise arakantu k'akamaramaza aho ababanyi biwe bonyene bari bo baramutse baza batubarira ivyo bintu natwe turavuga ati no nta kuntu ivyo bintu byo haba nkatwe nka televiziyo ya INYISHU media tuje mu mugongo urayizi hari yaciye nk'igihe tutavugana hama sawa nabyo ko ari umusheri mugabo twaragendanye tugendanye haragira igihe nyene ndamubwira ati fise inda. Wewe ufise inda? Mfise inda. Aha aho nyene okay mwarakundanye muraryamana nyene haragira ku rugero nyene ko kuryamana haragira igihe anteye inda haragira igihe nyene kirekire. None inda yaguteye iri hehe mu bisanzwe? Inda yaguteye iri hehe? Warayikuye? Ntayo nakuye. Yaratibutse? Ntiyatibutse. Hama tubarire rero byagenze gute rero? Inda ndayifise iri mu nda. Hama haragira igihe ndamubwira ati sheri kaba karabaye mfise inda yawe. Nawe ambwira ati jewe nta nda yanje ufitiye. Rero mu gihe kiraho ndakubwira turanyihakanye urahakanya amaraso yawe koko. Ati yego wagendanye n'abantu benshi twarutamena. Uko rero byagenze ndambwira ati imperuka yawe uzoyibona kandi uzondondera utakindose. Bakunzi ba INYISHU media muri neza muri good so jemeze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera nyuma ya kamera ni wawe ndi nyene musanzwe mumenyereye Benisha so nkuko mumbona ngaha anye kuri no munsi naramutse nza kugendera ngaha anye uno mwigeme mumaze imisi mubona umutipa raho twakoranye ikiganiro umutipa raho yatwaye imbanyi rero ngaha anye naje kugendera wa mwigeme abivugwa ko bigaragara neza ko ari we yoba yakoze iryo bara bigaragara neza ko yari ya Madame umeze neza. Ariko ndashima. Arameze bien sana. Ariko ndashima bukebo. None kisura yawe menga ntitinyitse nkuko twari tuyiteze. Wowe kukuntu je nenda kwiteze nenzi kuri umuntu eba sanga menga urakaze cyane no mu maso. Wapi sinkaze niko nimere. Meze bien. Reko. Hama none wowe ufise amakuru ya Wacawaseme gushikiza isaha aho yoba ameze. Uko yoba amerewe. Jenzi kwa komeye nta yandi makuru nzi. Mbe none wowe Wacawaseme kuri wewe ninde kuri wewe kwanza manzi twibwire kwanza tubarire Wacawaseme ninde kuri wewe? Je Wacawaseme n'umusheri wanje. Umusheri wawe. Yego. Je twaragendanye nyene. Ati by'abasheri nyene urabizi hama. Turagendana. Haragera igihe nyene tugera ku rugero rurerure arashiki iwacu no arashiki iwabo nanje ndashiki iwabo uko bimeze. Urumva rero no murazinanye cyane ngira n'ahantu yoba afise inkovu mu mugongo wobuyize. Yego kabisa ndayize. So je gushikiza isaha Wacawaseme ikintu nagomba ndakubaze wobuze uko amerewe wobuzi ubuzima bayemwo gushikiza isaha ho wobu muheruka ryari? Kuvonda araciye igihe nyene tutaherukana tuvugana kuri telefone kwamerewe nyene ntabimbwiza ukuri numva ngo amagara yiwe ameze ararenze muga sinzi impamvu yariyo ndamubaza tubimerewe gute nanyishura nakwishura oya ariko jerewe ikintu cyayi canzanye ngaha anye have ngigwe ko ndakikubarira tumenera inda ko rukumu nkuko bimeze kuko ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu kandi bitangaje gushikiza isaha Wacawaseme afise imbanyi. Iyo mbanyi yayirose gute? Hari umugabo atwara imbanyi? Twe natwe nivyo bintu byadutangaje nta mugabo atwara imbanyi ariko we nawe uri umusheri wiwe woshobora kudusigurira gute umusheri wawe w'umuhungu atwara imbanyi? Hari impamvu
hari impamvu yayitwaye bivanye n'ingeso ziwe yigenjejemwo no kungene yifashe no kungene twagendanye mu nyuma bikahinduka. Utubariye yuko hari ukuntu yitwaye, hari ukuntu yagenze yitwara nabi cyane, none hoho gushikiza isaha utubariye ko yitwaye nabi, gushikiza isaha none tubarire yitwaye nabi gute ku buryo yoshobora gushikirwa n'ibisanga nk'ivyo one. Ariko jikintangaza nuko mumbwiye ngo afise imbanyi, no yo mbanyi jivyimbanye ntimumbaze. Ivyimbanye ntavyuzi. Ntavyonzi kabisa. Mumbaze ibindi. Ariko je naragiye kumuraba Wacawaseme ndamusanga kumuhana iwiwe aharyamye. Arampishuka arambwiza ukuri. Tije narakundanye n'umukobwa. Umukobwa jewe mu nyuma aca nterinda. Namuteye inda. Canke niyo yoyintera nayimuteye gute? Nanje nico gituma nanje naramutse shika ngaha anye kugira ubashe kunsigurira, ubashe gusigurira n'abakunzi ba INYISHU media gute umukobwa ashobora gutera inda umuhungu, gute umuhungu akundana n'umukobwa akaba ari watwara inda. Emwe ngo n'urusaku kabisa, ni saku subizeho mwakuye. Abakobwa bo muri kino gisagara musigaye muroga cane. Ivy'uburozi navyo bije gute? Civyo vy'uburozi ntavyonzi twe je sindoga kandi nini ryambere numvise ubwo burozi. Nico gituma naje nganda kubarira gute nsanga gasura kawe kasa neza akadasa n'abantu b'abarozi, ariko ibintu wakoreye umusheri wawe vraiment umuntu mwakundanye si vyiza na gato. Jewe ntaco namukoreye kuko ivyo vy'uburozi ni wabizi, je nakore mu barokore sinzi nkawe. Ego. Ariko madame ndakwite madame gute ushaka guncisha hirya nino unkatisha ngarura mbwiza ukuri, nimba ari kosa yakoze tumenye ukuntu tubigenza, nimba ari icaha yakoze tumenye ukuntu tubigenza. Nta caha yakoze kubera niwe yiyotsa usanga ivyo yiyumviriye atari byo. None kugira mu mubaze ngo afise imbanyi yababajije ingene vyagenze cyane. Twiga ahubwo twumvise arakanu k'akamaramaza aho ababanyi biwe bonyene bari bo baramutse baza batubarira ivyo bintu, natwe turavuga ati no nta kuntu ivyo bintu vyo haba nkatwe nka televiziyo ya INYISHU media tujejwe gutorera inyishu ibibazo by'abandi bantu basanzwe bafise ibibazo nk'ivyo onye ndetse n'ibindi bibazo sanze bisumba n'ivyo onye. Twaragerageje rero turaja kumwegera turamubaza ndetse niwe yanandungitse no ngaha je ndisijya mbere umbonye niwe yandungitse ngaha avuga ati genda umuganirizo ujya mukobwa umubarire kuko ujya muhunga ari mu buzima butameze neza. Ahubwo je vyanantanganje kubona muje ntabazi, ahubwo uramubaze aragenda neza arayo kwambwa ko atagwaye urusinda canke inzoka. Je ivyo ntavyo numva. Yaragiye kwa muganga baramupima bamurungika mu ecography baramupima ariko basanga afise inda, kuko nibimenyetso bimwe mu bintu twagiye turabona asanzwe afise aguma aciragura nk'umuntu nyene ari mu gasamo. Wapi kabisa ivyo bintu navyo ndabiziko. Nawe imba ngira ni vya birozi vyiwe nyene ariko aravuga ngira barari ahantu bakamutera ishano ntavyo nzi. Ariko n'umukunzi wawe watubariye nta hantu na hamwe utazi ku mubiri wiwe n'inkovu yo biri mu mugongo wiwe nta hantu hambere hagoye kuboneka mu mugongo urayizi. Hari yaciye nk'igihe tutanavugana tutavugana hama sawa navyo ko ari umusheri mugabo twaragendanye turagendana tugendanye haragira igihe nyene ndamubwira ati fise inda. Wewe ufise inda? Mfise inda. Aha aho nyene okay mwarakundanye muraryamana. Nyene haragira ku rugero nyene ko kuryamana haragira igihe antera inda anteye inda haragira igihe nyene kirekire. None inda yaguteye iri hehe mu bisanzwe? Inda yaguteye iri hehe? Warayikuye? Ntayo nakuye. Yaratibutse? Ntiyatibutse. Hama tubarire rero byagenze gute rero? Inda ndayifise iri mu nda. Hama haragera igihe ndamubwira ati sheri kaba karabaye mfise inda yawe. Nawe ambwira ati jewe nta nda yanje ufitiye. Rero mu gihe kiraho ndakubwira turanyihakanye urahakanya amaraso yawe koko. Ati yego wagendanye n'abantu benshi twarutamena. Ko rero kuvyagenze ndambwira ati
imperuka yawe uzoyibona kandi uzondondera utakindose ko nyene ko namubariye iryo niryo jambo wamubariye hama yindi ngaruka rero kuva uhejeje kumubarira ayo majambo vyaciye bikurikirana gute ijyanda yari afise wacuyi murungi yinda wari ufise wacuyi murungi kako aheza twari iyo mbanye ahubwo je nibaza kubera Imana yanje senga nyene gira niyo nda yanje niyo yaciye Imana niyo yashatse kumukorera akanu kubera yihakanya amaraso yiwe iyo umuntu yihakanya amaraso yiwe Imana iramugaragaza kumugaragara ariko je ivyo bintu byarabaye hari benshi bihakana mada sivyo mukobwa ni benshi bihakana mada ukatera inda umuntu ukamwihakana mu gico kintu cigitangaza nk'ico onye kuco ufata inda wari ufise ikacija mu muhungu mwebwe iwanyu musanzwe mukoresha ibintu by'amangetengete ntayo dukoresha kubera twe turabasenzi bakomeye ndi umusenzi nama imbere y'urusengero sinzi gituma twoje imbere y'urusengero tukaheza tukaja mu miti y'ikirundi ahubwo n'Imana yashatse gukora akantu nye ariko ivyo bintu biratangaje aho umuhungu ashobora gutwara imbanyi ariko mukobwa je ikintu ca mbere cuco nagomba ndagusaba tugende iwabo n'ujya muhungu kuko je ikiganiro twakoranye yaremeye amakosa aravuga ati je vraiment inda narayimuteye yarambarira inkuru yose ukuntu yo bimeze uwo mubabarira ijyanda agashobora kayitwara ukayisubirana mu ndi wawe ukamukura kujya mu zigo nta muhungu yaremewe gutwara inda wapi sishobora nararahiye imbere y'Imana mukati Imana kibi yankoreye carabaye nanje sinzopfa ngiye muraba nepfa narazi ntushobora kuja kumuraba oya wapi kabisa narashije bakunzi banyinshi media murumva aka kamaramaza akabano bakobwa bacu dusigaye dufise muri kinogi aho umuhungu asigaye atera inda akaba ari wayitwara muko urambabaje cyane sindakwabaje na gato nawe nyene yarambabaje umutima wanje uratuntura nyene ndababara iyo ushavuje umuntu canke n'Imana irababara aho n'Imana yashatse kumufyondera arabivyo yakoze ko atarivyo tugushimire cyane urakoze kuri iki kiyago duhaye bakunzi banyinshi media mubandanye musengera Wacawaseme ari mu bibazo bitandukanye na komantere zanyu turazikeneye kuri uwo mukobwa wacu mu muhanure yikebuke ijya mbanya ayisubirane ayitware nta muhungu yaremewe kuvyara murakoze cyane mubandanye mudukurikirana turabakunda cyane Beni 20